Iki kibazo ca decentralisation ni ikibazo gihambaye kandi kiriko kirazana amahinduka menshi ku buryo kidateguwe neza, kidaseguye neza, batagihaye uburyo bukwiye gishobora gusanga casubije ibintu inyuma. Ubwa mbere hoho twabonye ko no muri kahise higeze kuba ari intara nyinshi, imama intara nkeye n'amakomine make bihindagurika, abandi bakazana ngo tugire intara nyinshi, amakomine menshi gutyo dusubiye mu ntara nke n'amakomine make. Ivyo rero urumva ubwa mbere hoho si ibintu abantu bari biteze, si ibintu abanyagihugu bari bahora bariko baratahura, kuko ubundi abanyagihugu bakunda kuvuga bati twegereze ubutegetsi, komine nitwegere cyane. Uwo mengo bihahora bifuza ko ubutegetsi bubegera. Ugiye kubabwira rero ko amakomine agiye kwaguka, kumbere ntibahota babitahura. Nico gituma ari no kubasigura no gusigura iyo politike akarusho kayo, gituma byagenze gutyo n'akarusho bizozana, kuko ubundi bitaze n'akarusho byosubiza cyane. Kuko urumva rero nk'abarundi ashobora kuvuga ati nk'abanyagihugu ugasanga bavuga bati ngafati nko muri za Butanyeri ugasanga bavuga ati je ni nko muri komine naho ni muri komine gashikanwa, ku ikomine Nyegeri yari mu gashikanwa, muga ikomine Nyegeri ikitwa kwigiye nk'Itangara, abona ko umenga igiye kure. None byateguye gute byazoronkera mu ikomine muri zone iki, mbe ukomine igiye kugira uruhe ruhara, ijya ntara yagutse igiye kugira uruhe ruhara, zone igiye kugira uruhe ruhara, uburyo buzojana navyo, abantu babishoboye bazojana navyo. Urumva aho n'ikibazo. Wewe turi nko ngabo ukavuga ati wahora mu Kinindo ikomini kuraba iri mu Kabezi, nzogenda mfatanya mu Kabezi, ubengo birakugoye gutabura muri uwo mwanya. Mbega ni mu Kabezi hazoba hari iki, iyo komine mu Kabezi bigira gute? Uri ngaha muri meri ya Bujumbura ukitwa yuko uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura ko twari tukizi, ukitwa yuko uri nko mu Ngagara usanga y'intara n'umuntu ari muri komine Rugombo. Abicaho tuti bwo vyukuri rezanje canke ni zimwe. Niho rero hategeza gufutuka ibintu. Aho rero hari ikibazo kiri. Ikindi nuko ivyo bintu ya decentralisation bisaba uburyo bwinshi, uburyo abantu kubigisha, kubahindura amabanga, bamwe baje gukora aha abandi bagenda hariya, ama infrastructure bikenera aho hantu, kayita ikomine ukayagura, izokontorera ibintu byinshi, uburyo logistique izoba ihari, ugasanga ari ibintu bisaba uburyo. Ivyo rero ni ibintu dusaba yuko vyoba vyiteguriwe, ahandi ho birashobora gusubiza inyuma igihe tutabiteguye neza. Tusavye rero muri leta babiri ingufu zikwiye. Niyo dutunganije ibiganiro turabatumira, muga hari igihe bamwe bataza, nk'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu tuba twabutumiye, kabara akaryo ko kuza gutangura kumvisha abarundi. Ahabaye ikiganiro nk'iki cose bari bagiye kukigira gwabo, bari kumvisha abarundi basigure tuvyumve, kuko benshi ntibarabitahura iyo byazanye n'akamaro kumbure bizogira. Hanyuma iyo budget yahora ifise ibibazo hejuru ku rwego hejuru muri budget programme n'ibiki kuyimanukana hasi, biteguriwe gute, abakozi bazobikorerayo bazabishoboye, control izogenda gute. Nibaza ko ari no guhindura abantu bakumva iyo dushaka gushika. Ahandi ho defi ni nyinshi kuri ico kibazo, ingorane ziracari nyinshi zo gukura mu nzira. Ni ibiganiro twataguje muri Parsem kugira abantu bose batagure kuja hamwe kuri ico kibazo, tukije mu mizi turabe aho karusho kizozana.